Ashimwe cyane tubaramutse mu izina rya Yesu Kristo umwami yapfuye akazuka. Dusangirire hamwe amajambo y'Imana tudatebeje mu majambo. Dufise ijambo Imana yashize ku mutima wanje iryo nashimye ko dusangira kuri uno munsi. Rifise urufatiro ruvuga ngo Igisa Cawe Omeru Yashinzwe. Amajambo ndiko ndayatanga kubadufasha muri projection bavuze ati ivyo wanditse nibiki wihenze canke nibiki ni Congereza ni Kirundi nibiki. Mugabo aya namajambo kubasomyi ba Bibiliya muza gusanga ari amajambo yanditswe. Nukuvuga tubanje kumera nk'abasigura gato iri jambo ngo Igisa. Muri zirya Bibiliya zihinduye uza gusanga ari bifungurwa umuntu afungura ku munsi, urugero rw'ibifungurwa umuntu yoshobora gufungura. Iyi Omeru nayo dufate ko ari nk'isahani n'urugero, ingero umuntu ashobora kumugererako. Nivyo bijya tubisanga mu majambo tugiye gusoma, majambo ari mu gitabo cyo Kuvayo mu gice ca 16 umurongo n'uwa 16 n'uwa 17 imirongo ibiri. Mugabo tubanze dusoma aho dusanga ry'amajambo ayarimwo ugo rufatiro 16 turatanguye gusoma. Ibi ni vy'Uhoraho yavuze ati umuntu wese yegeranye ibikwiranye n'igisa ciwe kandi ajanire abo mwihema ryiwe ingero yitwa Omeru imwe ku muntu nguko igitigiri c'abantu banyu kingana. Tuvuge tuti amen. Naya majambo mugabo reka dushireko na 17 ko twari twawuvuze. Acha havuga ngo Abisirayeli babigenza gutyo, baravyegeranya, bamwe begeranya vyinshi abandi bike, babigeze kuri yangero yitwa Omeru. Uwegeranije vyinshi asanga ataco asaguye, uwegeranije bike asanga ntaco akehaniwe. Umuntu wese asanga yegeranije ibihwanye n'igisa ciwe. Twongere tuvuge tuti amen. Niyumvira ko tuza twatahuye Omeru yawe, igisa cawe na Omeru yawe twayitahuye dukuye muri ivyo vyanditswe duhereje gusoma. Iki gitabo cyo Kuvayo muzocumva abandi bacita ngo ni igitabo c'ihunguka. Mugabo muri make ni igitabo kivuga Abisirayeli bamaze kuva mu gihugu ca Egiputa. Muzi yuko bajabutse ikiyaga gitukura mu buryo budasanzwe bw'itangaza, hanyuma bagatangura urugendo rwabo rudasanzwe. Urugendo rwabamaza ikiringo kingana no kujabuka ubugaragwa bagomba kwinjira mu gihugu c'isezerano, igihugu c'Ikanani. Aha rero bamaze kujabuka niho tubona Bibiliya ivuga hariya ku murongo wa kangahe. Tubanze tuje ku murongo wa mbere mu gice ca 16. Umurongo wa mbere havuga ngo ishengero ryose ry'Abisirayeli bavuduka Erimu bataha mu bugaragwa bw'Isini buri hagati ya Erimu na Sinayi. Hari ku munsi ugira 15
w'ukwezi gukurikira uko baviriye mu gihugu ca Egiputa. Ishengero ryose ry'Abisirayeli bidodombera Mose na Aroni muri ubwo bugaragwa, barababarira batuhoraho iyo apfuma atwicira mu gihugu ca Egiputa tuciteretse inkono z'inyama, tukirya ibyo kurya tugahaga, none mwadukuyeyo mutuzana muri ubu bugaragwa kugira ngo iri shengero ryose mutwicishe inzara. Aya niyo majambo bahuye Aroni na Mose bageze mu bugaragwa. Kandi aha mwibuke yuko Bibiliya itubwiye ngo hari umunsi ugira 15 ukurikira ukwezi baviriyeyo muri Egiputa. Mubiravye neza muza gusanga bajabutse ikiyaga gitukura, murazi indirimbo, murazi umunezero bagize, mugabo bari batanguye urugendo rutoroshe. Uru rugendo bivuga ngo bava muri Egiputa batanguye urugendo, barutanguranye umunezero, mugabo uwo munezero wamaze umwanya urumera ukwezi kumwe n'iminsi 15. Muraza kubona uru rugendo rwari rutanguye kumera nk'ururura, rumera nk'urugorana. Utwo kurya umuntu yahungukanye twari duheze. Mu bugaragwa nta mazi ahari, mu bugaragwa nta byo kurya bihari, mu bugaragwa n'ahantu mu bugaragwa nyene nk'uko muhora muhumva, muhazi, muhasoma, mubibwiwe n'ibitabo. Sinzi ko hari umuntu araja mu bugaragwa ngo abone ko n'ahantu atabuzima buhari. Ubuzima bari bafise bwari ubwo bavanye mu gihugu ca Egiputa. Kandi bavuyeyo, sinzi ko muhora mubona abatwereka ivy'amasinema, sinzi ko ari ukuri kose, uraza kubona bahungutse yari intutu n'uruheke, abahekereza ingamira ibyo bazofungura, abagenda bavyikoreye ku rutugu, no kuvuga utwo kurya bagiye baraturya ingenda. Abahungana vyinshi barabamwo, abahungana ibigereranye barabamwo, n'abahungana duke nabo barabamwo muri urwo rugendo. Mugabo ku munsi ugira 15 ukurikira ukwezi baviriyeho muri Egiputa, utwo kurya twose twari duheze. Abahungukanye vyinshi, abahungukanye ibigereranye, abahungukanye ibibayabaye, abo bongira ngo twari twaheze rugikubita. Mugabo ngira bagiye barasegurana kuko nta usoma Bibiliya ivuga ngo hari habatanguye gupfa. Iyi nduru bayikomera icarimwe, babwira Mose bakabwira na Aroni ati mwadukuye hariya hantu kuza kutwicira muri ubu bugaragwa. Iyo mupfuma mutugumizayo, naho twari mu magorwa, naho twacugwa bupfuni na buhoro, naho badufyatuza amatafari, mugabe ibyo arivyo byose inkono z'inyama zariyo, ibitunguru vyariyo, ibipapayi vyariyo, amakongombore yariyo. None aho bona mwatugiriye uduki. Mbebene data, ico kibazo carumvikana n'icumvikana. Carumvikana. Umuntu ashonje wamuhamagaye kuhora hari wamuhamagaye, kandi yamujana ni mu gihugu gitemba amata n'ubuki, mugabo kibanje guca mu bugaragwa, aho n'utwo umuntu yarafise twose tugize gute duheze. Ucubabona rero bavuga nk'abita, burya umuntu ashonje bene da, mvuge ngo ntagira indero. Harwogira indero ashonje, muzobimenya burya ko ata muntu w'umupfasoni imbere y'inzara. Ni wabona abantu bashonje ukabatega ibyo kurya, hakaza ibyo kurya kandi bihakwa kutabakwira bose, niho uzobona rero ufise indero. Nukuvuga umuntu wese asahuranwa kugira ngo atangure aronke ingene yobanza
aho rero nta soni, nta kuvuga ngo ndamaramaye. Wewe usiganwa no kugira ngo ugire gute urye mu bambere. Bitahari rero uca wumva ko mu kuvuga bavuga nk'abataye urupfasoni gushikaho bibagira Imana yabakuye mu gihugu ca Egiputa, bayivuga ko amajambo atari meza. Ubwa mbere barerekana ko itabakunze, kabiri ko ije kubicira ibicishije urupfu rubi gwitwa inzara. Aha hari ikintu nashoboye kwiga muri uru rugendo rw'Abisirayeli, aho umuntu arashobora kubatwenga canke akavuga ati bararengeje, baradoboje mu majambo. Mugabo iki kibazo cari ico abandi bavuga ngo cari seriye, cari ikintu kidasanzwe. Imana ubiravye aha yabwiye Mose ati ico kibazo nakibonye kandi kirumvikana. Niho Imana yabwira Mose kugira ngo agende atange itegeko kuri aba Bisirayeli mu majambo twahejeje gusoma hariya ku 16. Imana yamaze kuvyumva kandi yabonye ko bashonje naho bataye amajambo nta kibazo. Imana ati genda rero babarira aya majambo. Ibi nivyo Uhoraho yavuze ati umuntu wese yegeranye. Aho yarahejeje kubabwira ko hari manu Imana igomba barungikire, hari n'inyama Imana igomba bahe, kuko Bibiliya ivuga ngo Imana yabarungikiye inkware ku mugoroba bakaronka inyama nyinshi, hanyuma igaca baronderera n'inkozo mu gitondo zitwa manu, agatsima n'inyama. Imana irazi ko abantu bakunda inyama beneda. Bakomye induru yarabarondereye inkware, kandi zizozo uraza kubona atangorane zabateye kuko yabahaye inkware inshuro zibiri. Mugabo inkware uza kubona hariya mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe zari inkware z'akaziri. Mugabo zizozo baziriye mu mutekano ntangere. Bibiliya rero ivuze ngo ku mugoroba muzoronka inyama z'inkware, ku mugoroba mu gitondo muzinduke mwegeranya ico bita manu. Mugabo kondishari umuntu wese yegeranye ibihwanye n'igisa ciwe, kandi ajanire abo mwihema ryiwe ingero yitwa Omeru. Ni urugero rw'umuntu yofungura ku munsi. Atwara ingero zingana n'abatunze nk'uko igitigiri c'abantu banyu kingana. Abisirayeli babigenza gutyo, baravyegeranya. Bamwe begeranya byinshi, mwumvirize ngaha hantu. Bamwe begeranya byinshi, bishoboka ko bari bafise amabase manini manini, abandi nabo bakagira duto duto. Uwa byinshi yayimvira, uwafise nini yimvira ko ashobora kwegeranya byinshi kugira ngo azobirye iminsi myinshi. Abandi nabo bakegeranya bike. Bageze kuri ya ngero, uwazanye byinshi yegeranije agapima ku ngero, Imana yabashira ku rugezo rumwe bose. Uwufise famiye zikwiriye agasanga ntaco naho yegeranije duke, ageze kuri Omeru basanga famiye yose ikwiriye. Yesu ashimwe. Bene data, reka ndababwira ati bwira mugenzawe ati burya Imana irafise Omeru yacu. Umwe wese arafise Omeru yiwe. Usijari, ntugire ubwoba ngo wabonye abegeranije byinshi. Burya turi mu buzima hariho ubona yegeranije. Mugabo ndashima Imana ko Omeru yawe ari hiri. Urugezo rw'isahani yawe. Aha ntimubona ko tudasa, no kwambara ntitwambaye kumwe, no kuvyibuha ntituvyubushe kumwe. Mugabo ndashimira Imana ko uri ngaha wese yaraye yakiriye igisa ciwe na Omeru yiwe. Kandi ndazi ko no ku mugoroba igisa cawe na Omeru yawe niho kiri. Dukomera amashi y'Imana bene data. Igisa cawe na Omeru yawe nihiri. Wegeranije byinshi aza gusanga bikwiranye n'umuryango wiwe, uwabike nawe uza gusanga bikwiranye n'umuryango wiwe.
ndashimira Imana kuri iki kintu Imana yagiriye abisirayeli, kandi uwabirenga ko nta kintu kinini yasanga yungutse. 19 havuga ngo maze Mose arabihanikiriza ati ntihagire umuntu abiraza, ntihagire umuntu abiraza. Mugabo muri yamvo y'ingene abantu tumeze barenga ico Imana ivuze, umuntu akegeranya mpaka arondere n'ivyo araza. Ibi murongo wa 20 yamara Mose ntibamwumvira, bamwe babirazako, basanga byaboze binyagarinyo. Mose arabarakira. Hari ingene ubuzima tumeze turimwo, abantu tugendana, hari abantu bagomba kurenga kuca Imana yavuze, kandi ukirenze we urihenda ku gatwe kawe. Mugabe ica Imana yavuze nico nyene. Burya ubuzima bwacu naho twobuzimbisha, umuntu akagerageza kubukakamisha, ntiburenga uko Imana yabutegetse. Hariho umukozi w'Imana ngaha turi kumwe, uwundi munsi yambwiye ngo jewe burya nkiri umujene nahora ngira competition yo gufungura, ngo uburobe n'inyama tugatsiba kuko nari mfise imbavu, kandi ngo yaratwara udushimwe. Umukozi w'Imana turi kumwe hano, mugabo acambwira ati mzee, ariko ubu ndabirabisha amaso nkabihezagiza ingohe. Ubuzima nuko bumeze uvyegeranije, usivye ivyo nuko yagarukiye aho gusa, ivyo yari yakibibasha kubikwiza mu magufa no mu nyama. Burya upimye neza ntugire ngo birabuze shoke byamusigiye. Uwo bimenya ni muganga sindiwe, mugabo uwo mushirako gapimo Bowazi ari ngaha ngo amupimisha agapimo karaba ivy'amagara y'abantu, ntikoreka kumubarira ati burya ukiri muto hari ahantu warengeje urupimo. Aya majambo yaramfashije, aho mu mutima wanje navuze nti ibi bintu dukwiye kuvyibukanya nk'abakozi b'Imana. Hari ibintu duhagarikira umutima bitari byo guhagarikira umutima. Duhuriye mu nzira twese kujya dutambuka, ntiturya ibisa, ntiturya ibingana, mugabo umuntu wese gisa ciwe na Omeru yiwe nihiri. Ibi ndabishimira Imana. Kandi ibi mwibuke ko atari Mose yabivuze abibwiye abisirayeli kuko babimusabye. Usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice ca 6 umurongo wa 14, biri mu isengesho rya data wa twese. Bibiliya ivuga ngo iki? Yesu yavuze ku murongo wa 11 ngo tubigire gute? Uduha ivyo kurya bidukwiye uyu munsi. Hari birenge y'ivyo. Ni isengesho yabwiye abigishwa gusenga hajya mu gice ca 6 umurongo wa 11. Uhereye haruguru gatonyi yari karabigisha gusenga. Hari abantu basenga rero ibirenge y'ivyo, kandi ni vyiza, mugabo ico no kubwira ntibiguhagarika umutima ngo bigukure mu nzira y'Imana. Nta birengeye ivy'umunsi wofungura. Hajya bazanye nk'isahani 3 ati zifungure, sinibaza ko worya na 2. Uwundi munsi navuze ngo hariho abantu munsi y'izuba batamenye ibi Bibiliya ivuga. Mose abwira abisirayeli ati mufungure ivyo umuntu wese ashobora, mugabo baregeranya gushikaho begeranya n'ivyejo. Bibiliya yawe ni yiwanje yavuze ngo uwabikora gutyo yasanga byagize gute? Byose binyagara inyo. Ubuzima nuko bumeze. Uwundi munsi mpagaze ngaha navuze ngo hariho utwana mu mafamiye tutanga karero ku bana, mugabo n'abakuze bamwe, simvuze ngo abakuze bose. Urashobora kuzubona afise ibyo kurya biri ngaha imbere yiwe, yabiraba akavuga ati ibi birankwiye. Haza udodoye ko yohava aza gusega, akamubwira ati mubwire mutama ko atari hari, kumbe acokeye ku bugari n'inyama, ari karabutera kabisa. Sinzi ubundi muntu yavuze ngo ubugari buraryoshe kurya ngo kuko umuntu abutera nk'umuntu aterera inyuma y'urugo.
sabana gusa iyo umwana w'umunoho bamuhaye ivyarya babidunduje abandi ngo begere uzubona umwana atanguye gusyega amaguru agatangura kurira aho rero n'umwana adashaka ko abandi bagira gute begera mugabo umuvyeyi w'ubwenge kuko abona tuye umutima w'uyu mwana urafise agasorobo mugabo aramenya tuye umwana ndazi ingene nzomuhanura canke nzomuhana ti mugabo ngoma ndabimwigishiriza hanyene ncambwira acabwira abo bana ati bana banze murindire gatonye agaca hitana ibindi rero birengeye ivyari ku isahani akongerako bikadundura bikagera akana kakavotera kakarya parakana katarageza no hagati uzibona gatangura kweraguza tangura kuraba hirya no hino karaba hirya no hino aho bivuga ngo kagomba kabahamagare ngo pfa kuza murye pfa kuza mufatwe sivyo bivuga ngo nagatima ko kwikunda mugabo Omeru yako igisa cako ntigishobora gukwigwamwo ivyo bintu kariko kararirira ubuzima bw'abantu benshi nuko bumeze barafise ibintu bafungura barafise n'ivyo baraza mugabo ndavuga ngo kutagira impuhwe wo kugirira impuhwe abandi ntabwo ari ikintu ciza mu buzima fungura mugabo ukabona hirya yawe hari uwo wofasha mugasangira uramusangiza kuko ivyo umusangije mu gihugu cyo mu ijuru uzokibonera impera mugabo ivyo ufunguye wenyene hari umutama yatubwira ngo bitevye nejo mu gitondo biba bigeze iyo mutayobewe dusoma amajambo y'Imana ari mu musiguzi umusiguzi igice cya 6 munyarukireyo igice cya 6 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3 uyu n'umwanditsi yagereranije ibintu bitari bimwe kandi umwami mwene Dawudi 6:1 havuga ngo hari kibi nabonye munsi y'izuba kiremereye abantu n'umuntu Imana yahaye itunga n'ibintu n'icubahiro bituma tabura ikintu na kimwe mu vy'umutima wiwe wo kwipfuje maze Imana ntimuhe kubumbwa navyo ariko bikazoribwa na murundi ivyo n'ubusa kandi nibara ribi uyu n'umwami avuze ibi ngo hari kibi nabonye kiremereye abantu aha mu buzima nta muntu numwe adakunda itunga nimba hari exception uvuga nti jewe umuntu yovuga ngo jewe itunga ntajyo nkunda yoduza ikiganza kugira ngo tumukeze wavuga ati jewe iryo asha nuworimpa no kwiruka n'umuntu Imana yahaye itunga n'ibintu itunga rishobora kuba amahera ibintu bishobora kuba ari ibintu nyene nkuko mubizi amatungo agizwe n'ubusho n'ibiki hanyuma Imana ikamuha ivyo mugabo ivyo murazi gw'igica kibizunguruka ari iki ari icubahiro iyo umuntu afise amafaranga akagira ibintu icubahiro nturinda kurondeza ahageze hose arashobora kwitwa mutama siko kadi kila mtu umuntu wese afise amafaranga akagira itunga ry'ibimukikuje ahageze hose ntibikeneye ngo yivuge umuntu wese avuga ati ndagize yambomuta mugabo umutama wundi turi kumwe ngaha niwe yambwiye ngo mugabo iyo uri umworo ukaba umukene ngo na nyoko yakuvyaye ntagira gute ngo ntagukunda ngo na nyoko yakuvyaye ntagukunda iyo ni imvugo y'abantu abavyeyi batokunda abana kuko ari aboro ni ngorane zabo mugabo
niko ababigenzuye babibonye. Uri umutunzi icubahiro muba muri kumwe. Mugabo umwanditsi ngavuga ngo bituma tabura ikintu na kimwe mu by'umutima wiwe wo kwipfuje. Umuntu afise itunga, afise ibimuhagije, afise ibikwiriye. Mbega hari ico yo kwipfuza ngo abure? Yo bwira umutima wiwe ngo awuronze akakibura. Ngo maze Imana ntimuhe kubumbwa navyo. Aha niho hari akabazo. Mbega vyoba bimaze iki? Ndiko ndasoma ya majambo nagumye nibaze cibazo. Mbega umukozi w'Imana turi kumwe ngaha mu bantu bizeye umwami Yesu turi kumwe, umuntu yo gusezeranira itunga ryose ry'i Burundi ngira ngo niriki, agashira ko ni rya Afrika, agashira ko ni nyabura ya ryose, Amerika, Aziya na Oceania, byose bakabiguhereza, hanyuma ukavuga ati ndumutunzi. Mugabo agaca kwima kubumbwa n'ivyo ahejeje kuguha. Mbega yoba guhaye ikibeneda? Claude arabiguhaye byose, mugabo agaca kwaka kubumbwa navyo, yoba guhaye iki? Mbega uwo muntu ntiyoba gowe kurusha n'abandi bose? Igisa cawe Omeru wahawe burya nigwo rugezo umuntu atoshima Imana. Imana yamuhaye ibyo kurya, ntiyibaze ngo noronka icubahiro, noronka amahera, noronka ibi nibi, niho noshima Imana. Abandi harakubwira ngo abafise amafaranga nibakorera Imana, twebwe tutayagira tuzoza turakora bike. Ibikorwa by'Imana bikwiye gukorwa n'abafise amafaranga. Ndakubwira ngo abafise amafaranga, abafise itunga, abafise n'icubahiro barashobora kuba arabagogwa kurusha wewe wiberenga. Barashobora kuba bari mu magogwa atagira izina. Isi iri mu marushwa, isi iri mu ntambara, hajya bazitera ntimwibaze ngo nabakene. Abateye uruhagarara mu isi s'abakene, nabafise ibyo bafise mugabo batagira kubumbwa navyo. Ico kintu bahubanywe. Mugabo ndashima Imana, umuntu w'Imana yakijijwe yifitiye igisa ciwe na Omeru yiwe, ntiyoreka gushima Imana kandi ntiyoreka gukorera Imana yo mu ijuru. Ibi biragukenera, birankenera. Uyu munsi numvise umutwaro ngomba kubwira abantu turi kumwe ngaha. Hari abantu atiyumvira ko yokorera Imana mu buryo bukenyi Imana yamuhezagije. Iminsi yose bavuze ati dukorera Imana, dutange. Uzubona umuntu araba uwundi ngo umengo naka niwe yokora, kuko umengo niwe yafise. Mago umengo niwe yafise n'umushoferi. Izayi niwe yafise kuko n'umudandaza. Diedone nawe nyene n'umudandaza. Uyo naza ni menshi. Mugabo nawe bedaringa. Mugabo reka ndakubwire, iyi Mana yo mu ijuru ndayizi ko ari Imana ifise ibanga. Umuntu arashobora kuba afise ibyo byose, mugabo kuko yahubanywe n'ici Imana yavuze, Imana ikamwima kubumbwa navyo, uwo n'umukene kurusha abakene bose babaho. Yesu abwiye abigishwa ati jewe simbagabira uko abisi bagaba, amahoro yanje ndayabahaye, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Haleluya. Wiririye duke ukabufise duke ukabufise amahoro, ndavuga ngo urashobora kuba umukozi mwiza wa Kristo. Urashobora kuba umukozi mwiza wa Kristo. Abantu muri iki gihe bari mwihiganwa. Byizigiro yavuze ngo bamwe bariruka, ngo abasore bariruka, abagabo bariruka, abo bose bariruka. Ukibaza none bazoruhuka ryari? Bazohava bakubita agapata bageze mu nzira. Ibyo kwiruka uri karaturongora program avuze ati sindabihakanye ni byiza, mugabo ibuka ko ukwiye kuvanga n'igikorwa c'Imana, ukagira ahantu ukaruhuka ukibaza ku muremyi wawe. Nuhagarika umutima n'abantu bafise icubahiro, bafise amafaranga, bajya bafise amagorwa yabo, bajya igisa cabo kirahari nikijya nyene. Numvise uyu munsi Imana indongorera kugira ngo dusengera abantu b'Imana. Aha hariho abantu bisuzugura, abantu bashobora gukora kijya Abisirayeli bakoze mu bugaragwa, bagatangura kwidodombera Imana. Ushobora kutidodombera Imana kuri bicanke biriya, mugabo ndaza bizera benshi bidodombera Imana ico bari batigera bacemera imbere y'Imana.
ngo ubwire Imana ati Imana ndagushima, uri umusore ati ndagushima ko wandemye ndi umusore, kandi ubuzima mfise ndabugushima, gukoresha yanje maboko ndabigushima, yamaraso ngomba kwikengera mu izina rya Yesu Kristo. Imana iragomba ko utidodombera ico Imana yakugize. Hari abantu mu masengesho yabo iminsi yose ariko arasenga avuga kujya kwantu kwa Abisirayeli ngo iyo mfuma. Hari abantu bakizwa aravye urugendo rwo guca mu bugaragwa yakiriye umwami Yesu wamengo ni nko kugira ku kibundagurwa kiri ahantu hamanuka. Ndavuga ikibundagurwa mushobora kuba mutakiza. Ikibundagurwa abana bakuze kera abubu ngira ngo ntavyo bayubisha. Ni kintu uja ku musozi ukicara ko kigaca kimanuka. Mugabo ugomba gusubira ruguru uracikorera muhani kirimba kirakumanura nawe ukakiduza. Sivyo uko niko kimeze ikibundagurwa. Hari abantu bakijijwe rero bagira ngo n'umunyenga wo kumanuka. Mugabo isi burya n'ubugaragwa. Isi n'ubugaragwa hari abantu bayirimwo bakijijwe mugabo ugasanga bahaye bidodombera uhoraho. Mbere bakagomba kubigereranya n'ubuzima bwabo bwa kahise ngo vyopfa umumengo nkiri umupagani ngo umengo naracanganya nkaronka aho bawibutse muri Egiputa. Uyu munsi numvise umengo Imana indongorera kugira ngo nsengere umuntu wese afise ingene masengesho yiwe arayo kwidodombera Imana, arayo kubwira Imana Mana hari ico utangize, mugabo ndakubwira ngo ico yakugize co curi naco kuko uri ngaha kuko waraye uriye, kandi n'ivyo bifungurwa by'uno munsi nabikwipfurije ngo Imana iguhezagire. Yamara abo bantu batagomba kubumbwa n'ivyo bafise bakagomba kuraza si bibi. Mugabo umwanditsi urya twahejeje gusoma muravye ico yabivuze ko ku murongo wa 3 wahajya twavuye gusoma avuga ngo umuntu naho yovyara abana 100 akaramba imyaka myinshi, iminsi y'imyaka yiwe ikaba myinshi, yamara umutima wiwe ntuhazwe n'ivyiza, bitaye ko ntahambwe kubwanje arutwa n'inda yakorotse, kuko iziriye ubusa ikagenda mu mwiza, izina ryayo rikazimanganira mu mwiza, bitaye ko akaba itigeze kubona izuba canke kurimenya, uyo araruhuka kurusha uyo. Hari abantu barushe kandi barushe bakagaruka bakidogera Imana. Nagomba mu masengesho tugomba tugire, birashoboka ko wakijijwe ni vyiza, mugabo urugendo urimwo ibintu wocamwo bigoye ntibigutera ingorane. Abisirayeli bagiye baragenda mugabo ico bari bagamije, ico Imana yari bahamagariye cari ciza, karakaruhuko ko mu gihugu cikanani. Natwe isi turimwo duhamagawe nk'abaja mu ijuru, ibibazo ucamwo ntugire ingorane iyo duhereza ni mu gihugu co mu ijuru, kandi urugendo rwacu rurashobora kurangira n'uno munsi. None wabaye umuntu agenda urugendo rwo kwidodomba imbere y'Imana bizogufasha iki? Ivyo nta kindi bikuvyarira atari ukubura gukorera umengo Imana irafise abo yikorera, umengo Imana ni yabanaka bobo barafise ibi nabiriya ni bakorera Imana. Nagomba mfata umwanya dusenge aho tugomba gusengera abantu bari migwi ibiri. Abambere n'abantu bakijijwe mugabo bumva mu mutima wiwe, mu mutima wabo umenga Imana yarabarenganije, kandi amasengesho basenga iminsi yose nayo kubwira Mana wamboye iki, ni kukije utangira nk'abandi, raba ndasenga iyo nsenze ngungirira ibi mbona ibitandukanye n'ivyo. Mana aha nagomba ngo turonka kanya ko gusaba imbabazi Imana, kuko ivy'Imana yaduhaye biradukwiriye kugira ngo tuyishime. Abo ndagomba ngo tubagira abantu ba mbere tugomba gusengera muri kano gatondo. Imana iduhe guhazwa n'ubuntu bwayo. Igisa cacu, Omeru yacu, Imana yama yayiduhaye ku munsi no kubw'ivyo turafise impamvu zo gushima. Umuntu hari aho vyankira rero agasanga haye yidodomba, Mana jewe ntiwangize uyu, Mana hari ivyo mbuzi ibi. Nagomba ngo umutima w'uwo muntu tujane imbere y'Imana kandi yigishwe iribanga. Imana iradukunda, iragukunda, ntiyakurenganije, ntizokubaza ivyo itaguhaye. Burya imbere y'Imana ubushobozi itaguhaye ntabwo izogusaba, ici itakugize ntaco izokubaza.
urya muntu ndagomba ngo ave hasi dufatanirize hamwe amasengesho yawe uyahindure, ubwira Imana ati Imana ndatahuye ko hari ico wangize, hari ico wampaye. Ubugira kabiri turaca duhuzana amashimwe twese hamwe. Imana ntiyaduhamagariye amagorwa, ariko yaduhamagariye amahoro, umunezero vyo muri mpwemu yera. Imana uyitegereje amasezerano dufitaniye nayo, woshima Imana. Undi muntu niwe yavuze ngo ivyo urirana n'ivy'abandi baririra. Ufise amagara meza, hariho abandi bavutse bamugaye. Ivyo haraho udasanga akanwa kawe ko bishira mu gaciro ngo ushima Imana. Urafise aho uba, hari abandi babaho bapanze mugabo bagashima Imana. Tugomba guca bugufi dusengera umutima wose woba waridodomvye mu buryo bumwe canke uwundi. Amasengesho yawe wamusange iminsi yose arayo kwiganyira, tugomba kukujana imbere y'Imana. Kandi ivyo haraho usanga ari vya benshi, aho nagomba kugusaba ngo uhindure position, uhindure inyifato uri imbere y'Imana. Bibiliya ivuga ngo Abisirayeli Imana yarabajabuye igihugu, ibajabura ikiyaga gitukura, mugabo bageze mu bugaragwa aho gushima Imana ibarenganije ivyo batangura kuyidodombera. Warakiriye Yesu, nimba waramwakiriye, mbega ico ntiwogishimira Imana? Waratandukanye n'urupfu rw'ibihe bidashira, ubu uri umwana w'Imana, mbega ivyo ntiworonka impamvu yo gushima Imana? Ubu bwami bwo mu ijuru waburonse ku buntu kubw'igikorwa Yesu yakoze, ivyo ntiwobishimira Imana? Ivyo bindi navyo twabivuze bitari bike. Nagomba ngo usanze hari agatima, hari umutima uhora uguhenda, uve hasi ubwira Imana ati Imana ndasavye imbabazi, nsanga narikengereye kandi nsanga narakuvuze ko amajambo atari meza, nkaho umengo warampevye. Uve hasi dufatanye mu masengesho. Imana ntiyaguhevye, iragukunda. Urafise impamvu zo kubwira Imana ati Imana umbabarire. Amasengesho n'amasenga ntatumbere, uyahindure muri kino gitondo. Uve hasi tukwereka Imana, hanyuma basigaye duca twaturisha akanwa ko gushima Imana twese hamwe atanu mwavuyemo. Ibizokwama biri uko bimeze, iterabwoba rya Satani n'abadayimoni burya bizorangira. Ibizokwama biri uko, iterabwoba rya Satani ntirizokwama rihari. Ndagomba dusengera umutima wose wikengereye, wisuzuguye, ukumva umengo ntacuri ico. Ndakubwire ngo icuri nico Imana yashatse kuba, kandi Imana iragukunda, igufitiye imigabo myiza. Urashobora kuronka impamvu zo gushima Imana kuruta kwikengera. Amajambo atari meza ushobora kuba waratumbereje ku Mana ntakenewe. Imana ifise imigambi myiza kuri wewe. Reka dusabe Bukene Celestin ashike hano.